Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Dushimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru yo iduhaye gushika kuri uno munsi turi bazima duhumeka impwemu z'abariho. Imana ishimwe kuko yaradutabaye, yaratugwaniriye intambara zagaragaye mu maso yacu n'izindi nyinshi zitagaragaye. Imana yaraduciriye inzira. Imana ishimwe cyane. Satani n'abadayimoni ntibaretse kuduhiga ku murango no mu ijoro. Ntibahindutse, ntibihanye, ntibakijijwe. Ariko kubona hari bitaduhitanye ni kubera Imana. Imana yarahabaye, iragahabwa icubahiro n'amashimwe, ishigwe hejuru, itambigwe, ipfukamigwe. Kaze mu kiganiro Saveur Divine duhuriramo kugira ngo dushobore gukomezanya, duterane intege biciye mu ijambo ry'Imana. Mu kiganiro c'uno munsi rero mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Tugira turabe ijambo ry'Imana tuza kwisunga duhagararako, kuko muri ino ndwi turi ku ijambo rivuga ngo ico Imana yadushiriyeho. Umuntu wese yahamagawe n'Imana arafise ico Imana yamushiriyeho, ico yamuhamagariye. Kandi twese Imana ico yadushiriyeho kirahari. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Matayo igice ca 5 duhere ku murongo wa 43 dushikane kuri 48. Bibiliya y'ikirundi ijambo ry'umutwe riravuga ngo mube agahore. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo ukunde mugenzawe wanka umwansi wawe, ariko jeho ndababwire mukunda abansi banyu, musabira ababahama, kugira ngo mube abana ba So wo mu ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda muri n'impera nke. Mbega abatoza ko ribo siko bagira? Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarushiki. Abanyamahanga bo siko bagira? Mwebwe nimube agahore nk'uko So wo mu ijuru ari agahore. Iri jambo turihe umutwe ngo tube agahore canke intungane. Twashiriweho kuba agahore nk'uko Data wo mu ijuru aragahore. Imana ishimwe cyane. Bibiliya nukuri kuzuye kandi n'impumeko y'Imana n'ijambo ry'Imana. Bibiliya rero iratubwiye ngo dukunde n'abansi bacu, dusabire n'abaduhama. Ngo naho byavuzwe ngo dukunde bagenzi bacu ariko twanke abansi bacu, ariko Bibiliya iratubwiye ngo dukunde bose, n'abatwanka tubakunde, abaduhama tubasabire. Hari abantu wibaza ngo ntibakwiye kubabarirwa. Bibiliya irakubwiye yuko ukwiye kubababarira, kuko Bibiliya irakubwiye yuko iratwibukije yuko twashiriweho, twahamagariwe kuba intungane, twahamagariwe kuba agahore. Nube akarorero, nube icitegererezo. Uwagucumuye ko,
wagukoreye ikintu ubona umenga harababa ngo sinzibagira sinzopfa ndamubabariye, mwene data ngomba ndakubwire nutababarira urafitaniye urubanza n'Imana. Ijambo ry'Imana riguhamagariye kuba agahore. Ijambo ry'Imana riguhamagariye gukunda n'abansi bawe. Ijambo ry'Imana riguhamagariye gusabira abaguhama. Birashoboka yuko hari abakubesheye, bababarire, nubasengere, nubahezagire. Nitwakunda badukunda gusa, nta namwe tuzoba dutandukaniye n'abatizeye Yesu. Nabo nyene niko bakora. Ariko niwakunda n'abariya bakwanka, abakugiriye nabi ukabishura ineza, wewe nyene uzoba uri adrese y'Imana, uzoba uri gikoresho c'Imana, uzoba ugaragaje yuko uri ubuturo bw'Imana, aho Imana ibaye, aho Imana ibarizwa. Birashoboka yuko biciye mu ngeso nziza ugaragaje, mu rukundo ugaragarije abakwanka, mu kubabarira abakugiriye nabi, bizotuma nabo barondera uwo mwami akurimwo, ico kikurimwo nawe bacifuze yuko cobabamwo, ico caguhinduye nabo bifuze yuko cobahindura. Imana ishimwe cyane. Reka ndakubwire yuko icaduhinduye cyangwa ikiduhindura, ikitugira abazima, ikidutandukanya n'isi ya kino gihe, nuko twizera Yesu, tukamwakira, tukamwemera, akatubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Kandi iyo twakiriye uwo mwami, hari ubupfu arabudukuramwo. Imana ishimwe cyane. Inzoka hajya inkomezi zayo, nagasaho kubumara kari muri yo, ako gasaho uwo gakura muri iyo nzoka, muri yabumara ubukomezi bwayo burangiye, bupfuye. Reka ndakubwira ikidukuramwo uburakari, ikidukuramwo umujinya, ikidukuramwo urwanko, ikidukuramwo kwihora, ikidukuramwo kutababarira, ikidukuramwo biriya byose bidutandukanya n'Imana, nuko twemera Yesu tukamwakira, akadukuramwo umwijima canke umwiza w'umuzimagiza, tugahinduka umuco, kuko Yesu wenyene ni umuco. Ntiwoba uri umuco rero ngo ubeho utababarira, ntiwoba uri umuco ngo ubeho wuzuye urwango, wuzuye amacakubire, wuzuye ishari, wuzuye inzigo. Ariko reka ndakubwire ngo nk'uko Bibiliya ibikubwiye, ube agahore, tube agahore, duhinduke by'ukuri, tugaragaze ukwera kw'Imana muri twebwe. Yesu yaje kuducungura, atari uko twari dukunditse cyane, ntitwari intungane, twari twarazimiye, twari twaratandukanye n'Imana, twatandukanye n'Imana kubw'ibyaha twakoze. Ariko Yesu araza, nubwo yaje, Bibiliya tubwira yuko ntitwamwakiriye, ariko abemeye kumwakira yabahaye ububasha, bahinduka abana b'Imana. Yesu isi yaramwase, yaramuciriye kw'amate, yaramugwanije, yaramubambye, yaramwishe, yaramucokoye. Ariko Yesu yaradukunze twese, nta numwe yanse. Imana ishimwe cyane. Yadukunze twese, bariko baramuhama, bariko baramutuka, bariko baramuvuma, bariko baramugwanya, bariko baramubamba, nta numwe Yesu yatutse, ariko bose yarabababariye. Reka ndakubwire mwene data, tugire umutima wari muri Kristo Yesu, tube agahore, tube intungane, tube akarorero, tubera abandi icyitegererezo. Ndakwibutse yuko, ndanakubwire yuko Yesu icyamugumije hariya ku musaraba, siriya misumare yakozwe n'intoke z'abana b'abantu. Iriya misumare ntiyari gushobora kugumya umwami w'abami, ntibyari gukunda. Icyamugumije ku musaraba
ni ruriya rukundo yadukunze, ni urukundo yagukunze. Nico gituma yagumye hariya ku musaraba buriya bubabare bwose akabwihanganira. Yagukunze uri umwansi w'Imana, ariko yarakubabariye. Yankunze ndi umwansi w'Imana, ariko yarambabariye, ariko yarambohoye. Yangize mushasha, yangize uwo kubabarira, yangize uwo gusabira abampama, abantuka, abo bose abancokora. Yesu yangize uwo kubahezagira. Hezagira abakwanka, hezagira abaguhama, abo bose nubagirire neza, kuko izuba ngo rirasira ababi n'abeza. Imana ntivangura, Imana ishimwe cyane. Imana ntigira urwango, niyo rukundo. Imana ntigira amacakubiri. Tube agahore rero muri byose, tuba akarorero, tugira ingeso nziza kandi tutavangura, kugira ngo tugaragaze ukwera kw'Imana muri twebwe, tugaragaze yuko twabaye abana b'Imana, tugaragaze yuko dufise Yesu ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Waramwizeye, nugaragaze yuko umufise, bive mu majambo bije mu ngeso. Nturamwizera, numwakire kugira ngo agukuremwo urwanko, agukuremwo kudaharira, agushiremwo guhezagira n'abaguhama, kubakunda, kubagirira neza, agushiremwo kuba agahore. Imana igushoboze, Imana ikugirire neza, Imana ikubera umutabazi. Yesu aguhezagire. Shalom, shalom.